uramaze ko nayo ko n'umuntu muko muravugana umukobwa atifata neza n'umukobwa atamota voilà ça fait partie en fait byose nuko ni nko kutokora makeup ni nko kutokora makeup ngo wanke ngo reke kwipompa utunukire mu kwa really uravyishe vyose ore mugabo arafakaye wa ako still uri umugore w'umuntu ndo umugore w'umuntu ni gano ngabo uri umugore w'umuntu still ngaragiye ubwo baragiye umuntu ntabagihari donc uri umugore yes umaze igihe gitonya gashireko w'umuntu nibiki kumbanira kumukurako ntazi nivyo niciriyeho granibero umugore w'umuntu nakato urakurako nkande yes uri umugore w'umuntu kandi baramutse basanimiye no vite neza afite yes ndagiye kubabona wanibagiye kabereka rwiri kurangira umutwe uri kurangira nta uri gituma usanga basituma bagira nko kunyambaye no kumbe bashaka kugira ngo akwereke yuko ndi umugore w'umuntu byose no munsi après une semaine umugabo cyangwa umugore aciye agenda urumva iyo ntuntu agenda he mu mahanga okay zurabishi kubera ko zuracingura ngoma ndakubanira by'ibipande pande urumva umengo ni wabibamo umengo agiye rugura hanze yes bo yagiye hanze yaruriye indege kandi igenda hafi imisi ibiri yaragiye umengo yarampevye aratoka borogo andi nawe umengo yarapfuye bro vuga ko ari mu diaspora man kweri diaspora Welcome ladies and gentlemen, muraho murakuminizera ko meze neza muri hose mwiriwe cyangwa muramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni Magic Channel TV. Karibu sana wewe usubikwa dukurikirana. Wewe ari rya mbere ubonye ino video ubonye channel yacu gira subscribe hama nawe wasonze umenyereye sharing no ku bandi bantu bagiye batandukana no dufise abantu babiri kuri kamera zacu dufise umwigeme n'umukobwa. Turaza kumenya umwigeme ninde umukobwa ninde kubeka ari umwigeme ubundi nawe kubeka ari umukobwa. Karibu sana. Umeze neza d'abord musa neza amaze meri wawe usa neza cyane merci aba David vraiment ça rero nagusigiye kuranga ni madame twabuze ko ukuntu dutandukanye twabivuze kamara zago tutaza kubisigura neza mademoiselle chère c'est du man on va ça neza uratesa cyane bon sinzira abantu ariko baraba kuri kamera baraza kubivuga asa neza cyane sinzi nimba ari kubera ko usanzwe urakazungu mu maso oya n'polisi bica bitesa gose merci danje hama rero dufite abakobwa babiri nkuko navuze harimo umukobwa n'umwigeme hama dufise hari ikintu bakunda kuvuga ngo umuco n'umwijima vyahuye dufite umukobwa yirabura dufite n'umukobwa w'inzobe tankumva dufite abakobwa bashaka kuri babiri karibu sana na wewe thank you umeze neza usa neza cyane nakubagerageje usiga n'ibintu bijanye n'ingene wambaye wa biramacingana kamera nabantu yes nabantu babiri umwe yitwa Marmar ubundi nawe yitwa Ornella Kimana canke Habimana yose namazina y'ubunya namaze kuyashikako hama navuze ngo umukobwa n'umwigeme uri umukobwa kubera ko yarakobwa n'umwigeme ntituramenya ivyiwe sinzi ko acigemura canke bikimeze gute bimeze gute amakuru yiwawe kwanza asinigemura ntigemura asinigemura ariko iyo umuntu akwise umwigeme uba wumva utese we cyane ikumigeme garivuye mu jambo kwigemura donc kwigem gisigura ko uri single encore bon kwa kundi maybe ushobora kuvuga ati ndacakura mu make wanje uri yone wigemuye okay nk'umusanata byarivye naje fait biranyishe c'est vraiment mwatahu oya yes no kwigemura yes umwigeme umwigeme turi kumwe n'umwigeme hamwe n'umukobwa yes n'abantu babiri n'abakobwa bashika kuri babiri nkama tumba tuganire kubiye bitandukanye umwe ni makeup artist hamundi nawe akora iki jewe ndumu YouTuber bera do YouTuber mu vloggers jewe bashaje ni sinzi ndahanda afite ibintu byinshi gusa tu byinshi biraho ibintu vya birimo igifungo yego birimo igifungo cyinshi bon novyita ngo sinzi ko novyita au fait jewe unya ndi kuri genre nkora ibintu by'ama vlog nuguruje channel yanje et pourtant mon suive Rova litwa kibara Ornella ukura dubura turaza kwibabwira neza ntaco uriko arabadura
Niko badubuza. Urabona nga. Jewe ndi umu YouTuber. Ndabisa aba YouTuber ewe tukora n'ibintu bitazi. Urumva ndi umu YouTuber. Kuri YouTube mubyumva nyene nkora ama vlog. Yes, asanzwe akora ama vlog kuri YouTube channel yiwe amayito ORNELLA Kimana. Ariko urafite utundi Kimana. Yes, niko navuze no monde. Ni ORNELLA Kimana. Hama undi na makeup artist yitwa Marmar. Turaguha ikaze da. Ni Marmar Beauty Glam. Beauty Glam. Yeah. Ahandi naho. Ahandi kusanzwe ukorera. Yasanzwe kwanze turamutse kwanze bakunze ba Magic Channel twatangira gutera inkuru maze baramutse kwanze. Ndetse ko bakumbuye. Abakunzi wa Magic Channel TV niba twomeze neza. Jewe ndakomeye cyane gose. Anyways, nibaze yuko mukinyibuka. Yo bashari mwonyibagira rukuru zwarayereze ari mwonyibagira bravo. Narigeze kuba umu journaliste kuri Magic Channel TV nibaze ko mukinyibuka. Yego nshatse kwaramutsa arenda bakumbuye. Ndavuze ati bose vraiment faut ko nza kwaramutsa. Yes. Ubunya murano ko asigaye avuga neza. Donc kije gihe navuga nabi. Cecode. Bon. Ubu sigaye bivuga nyine kuvuga nyine kuvuze. Nukubera basi nabimenyereye ubunye nabimenyereye cyane. Bamaze kwimenyera ivyo YouTube. Ariko apart yuko namenyera n'ivyo YouTube, wana nk'uyu mengo aratafite utuntu turusoni utuntu, kandi twara gatamenyereye kamera. Make we yarayibuze rero. Zengo narayibuze. Okay. Naratangura kubura indero. Marmar Beauty Glam kuri Instagram niko yitwa, ariko kandi tangure d'abord watanguye gute ivya makeup ibijana na makeup artist? Nabutanguye ya 4 ans. Nabitanguye ndabikora jenyene du moins gukora abantu et tout. Nga j'ai eu une chance l'année passée, je crois 2023, nagerageje kwigishwa na Piskayan. Ndamushimira cyane. Warakoze. Quand même je ndikunda kora ivyo wanyigishije vraiment ça fait partie. Hama ndagerageza kugira confidence in me. Yes. Harabayaga pose katari gake. Katari gake cyane mugabo I was keeping trusting myself, you know, and trusting God. Yes, you know. Yes, you know. Muri kiro gihe rero kugira ngo musike mudutera n'ubwo usamukuye n'umwigime banarapa icongereza usanga ubugize n'ubwo bwo kumutwaga Sako tubishira mu congereza ubugira mugabanye ku drag ngende usamuzamo ko muri yicira zobaze neri banga yakoresheje kirundi kwenda mbere sindanabinjirira nga urumva n'igiswahili cyo mwisite cishi kugira ngo ukonvenke agaswahili bijya katuma umuntu mukonvenka cyane agaswahili uzi c'est vrai. Bon, je peux entendre, mais je peux pas answering you. Yeah. Yani awezi kuongea mkiswahili salimia watu wenye wako wanatufuatilia. Bavuga gute? Oya kasinka so. Bon baramutse basi mukiswahili gusa. Akonyene kaje akonyene ha. Nabasalimia kiraba. Oya babwire kubaza bababwire. Kaje akonyene. Bon suppose yuko uri ahantu bavuga ibiswahili gusa. Akonyene harundi rimi baza kumva. Donc uri utegerezwa kubaramutsa. Kandi baza gutahura maybe kora ko nta giswahili uzi. Ariko utegerezwa kubaramutsa. Nturi baramutse ngo amahoro urabatutse. Ako nabasalimia ntikibaho. Reka kubaza she. Babwire direct. Uvuga. Uraje ugeze. Basi ndabaza kavuze neza rero. Mambo. Oya ari umushiro. Umengo umuntu asanzwe atazi n'igiswahili. Vraiment je sais pas. Yes bon watanguye hareze 4 ariko ibi vya makeup artist kubera iki wavyinjiyemo d'abord kubera kumengo ni ibintu bisanzwe kumbe uja gusika. Même bikora abantu benshi banduta hagati ariko nibaza ko art ntihagaze kuri make-up gusa. J'aime bien kubona umuntu afise fraîcheur, tu vois. Yambaye neza. Birabishe kubona umuntu yambaye neza adasa neza mu maso. Mengo uravyutse, you know. Donc il faut mettre en valeur ukuntu wambaye. Sinutse ngo ni mwese muzoze muragenda mwisiza. Oya. Mugabo se fait partie. Natwe turavyutse none. Ba uri umuhungu wewe. Okay. Manishimye. Ariko kumwigeme ashobora kugenda muri mariage atisize vraiment. You know, même dans la Bible, Imana ivuga ngo umukobwa agizwe n'imishatsi no kubegwa. Donc on est la lumière. Wow. Dieu dit
qui trouve le trésor trouve la belle femme donc yaje yabosheje niko nituhari gusa yaje yabosheje yuko ndabibosefuye nandisa wewe wandi hari hano wari watwanditse ariko umengo rero hari ibintu ufisemo ama experience ukuntu oh my god tibyo muri life umengo rafite utu experience ukuntu en rapport avec bon ubuzima bwose nyine butandukanye sibyo tuza kubigaruka muri bon en fait ukuntu wavuze iyo muzika yo sagesse nyinshi donc yes en fait umengo hari du skills nyine ufise ugomba kubwira abantu nyene bwa hari utumenye urafise ikintu ubwira abantu urafise ikintu ubwira abarundi kinini gose wow hatugire kwanza kwinela uramutse kwa nawe wabaramukije cyane nabaramukije wabaramukije nanjye nikunda dubura yes ni ORNELLA nawe abantu bashatse bakuzi muri kino gihe imbere yuko maybe uja uba uri kuri channel ariko kandi banasanzwe bakuzi yuko uri umutayeur eko ariko nigeze kubona ahantu ngo wabitotse man nabitotse pe kubera nabitotse biraruhisha urumva bon tubashe ndavyite gute ni experience ndende biraruhisha kabisa ariko akazi nta kazi nawe kataruhisha ego ndavyumva mugabo suko nari ndavyiteze urumva siko nari ndavyiteze ego ndabitswe ibintu byose biruhisha kuko subwa mbere nari inkonze bien sûr en fait biraruhisha tu uruhese ubwo nasanze ubwo nari niteze ariko umuntu jewe basije umwa ndakunda ndi wa muntu like yitaho bana gusohoka byuma kwambara neza ugatembera urumva utuntu nyene nk'utwo genre nyene kwitaho kwa urumva kavuga ati ngomanje muri massage uyu munsi nja muri spa canke uyu munsi shaka gusa nje kugirisha ka make up canke urumva nyene utuntu nk'utwo nyene ubwo buzima bw'abasto shaka kugira make up shaka kugira manicure pedicure nje kugisha inzara nje muri sauna nje muri massage hawezi kwishibira iyo yote oya mukobwa none mukobwa nyene bakwiyuguma yitaho ivyo bintu byose ega igihe usanga n'abahungu ari ikintu mudukundira byuma lo fait ukuntu ari ikintu mubuze muri mwebwe ivyo ntibababatse muravyumva ko n'amavuta aho nyene ntimwisiga na sleeping baby ni gaki usanga abahungu bayisiga so rero kubona hari undi muntu aguma yitaho utwo tuntu twose ucume ngo nyene gumusamarira that's why ariko byose kandi bitwara amahera ego nyine bitwara amahera rero nagiye usanga ivyo bintu ndiko ndabikora by'ubutayeur usanga nyene uwo mwanya ntawo ndonka w'ivyo bintu so why kuguma ndondera amahera w'ivyo bintu byose ugasanga kuya konsoma nyene basi gusanga aguma ngaho ntaco ndiko ndayakoresha ariko uri kurinjiza still kurinjiza ni kimwe hama kubaho uko ubishaka n'ikindi kintu cyo kintu tuza kugeruka ko kwanza en fait kubera ngoma ndakura mu maso ingene uberewe cyo mushaka kumenya bagusigiye nga uraberewe fo nkuri ndaberewe bagusigiye nga 25000 en plus 25000 kuri ni menshi ni make guys ni make cyane ku muntu tuzi kuntu genre ibintu vya make up bizimvye ibihumbi 25 ni za 5 ivyo muravyumva neza tugiye muri zibiri ni 25 tugiye muri zibiri harimo inoti zibiri zitukura ziriko bagwa gasore zogwa gasore nandada incungu z'igihugu biravana rero franiki biravana sivyo hari abandi babona ati ayo ni poussière genre nkayo ushobora kuba no yatonga no mu ngodo kuko arateye n'isoni sinshobora kuyavuga mu bantu hari n'abandi bavuga ati ayo mahera ndugu ni fortune sishobora zishaka kuyariha ku bintu bya make up bariko barajya imihari maybe umugore yansa ya make up kuja gushima umutwe ibintu zo mara insomene ibivyo bimara umunsi umwe kuri 25000 jewe ku poro ndi kuri ari n'abandi bahukana kora gataba yavyisize kora ati ntiwifata neza nk'abandi badamu ntiwifata neza ega ndaraba naka nkamusamarira urumva kubera iki umugore wanje ntamusamarira like il faut payer pour ça hajya make up iri mu kintu gituma ubwiza bw'umukobwa bw'ingerekana Really? Nta definition je nziza mfise bikadufasha make up iri mu kintu gishobora ubwiza bw'umwigeme cyangwa bw'umukobwa bwongerekana ku buryo igiye mu rubanza ababire baguma bahindukira bavuga ati wow elle est très belle ubundi ntitwimakiya kugira ngo twihindure twimakiya kugira to making sure ko no visage ziri lumineux okay pas kuvuga ngo par exemple nkawe uvuvyuzi woja mukazi woja muri bureau ukicara ningonera etu
Uskutera irizi gusa ukaburagiye none ari Voilà, ça fait partie. Ouais, ça fait partie ni make-up. Ça fait partie en fait. Ça Yeah, fait yeah. partie, you know. Nyimba ushoboye kuvyuka ukagira ukadusha kawe hama nous les filles natwe tukavyuka tugafata aho gatiro tukisiga bro turasa neza ndamaze kubona ko ya des mecs bavuga yaga mukaga ntifata neza uramaze kubona yuko n'umuntu muko muravugana umukwa tifata neza no mukuba tamota. Voilà, ça fait partie. Tamota, En fait, vyose ni nko Ariko kutokora ibintu make-up. byose bana. Ni nko kutokora make-up ngo wanke ngo ureke kwipompa utunukire mu kwa really uravyishe vyose, you know. Quand même kwigira neza ni guhera mu kirenge gushika mu mutwe. Kumyigeme. Ndakubaze Fran. Aho kantu wambaye n'agakara rasta ukuboko. Akaya. Kweri ko agashize ko alors que wari kuza atakwambaye. Bon, akaanya rero jewe ndakamaranye karamaze nk'imyaka nk'ibiri ngaha anya. Donc ni nagakado umuntu yampaye. Niyo kado nyene ufise. Wahabwe. Akaroroshe guporta. Oya, yes or no? Bon, oya sio kado yonyene. Kweri kindi zindi zose tazuzikoreye imisi yose. Ko nashobora kuvyambarira rimwe. Voilà, rero twebwe ibi dufise turashobora kuvyambara. Kenshi gashoboka basi. Urumva. Donc urinze nkuko onye ushaka kuvuga ati ngoma nambara kakaboro ni keza nagakunze hakaba ari indi kadu wasize muhira sivyo ukavuga ati reka nambara ka anya ni nkuko kwa makeup washaka kuvuga ati uyu munsi vraiment ushaka kugenda ndi nu mu maso niko tuvyita ufite abakobwa ushaka kugenda ndi nu mu maso ngomba guporta ikintu mu maso ni nkuko umuntu ashaka guporta impuzu avuga uyu munsi nambariye kandi zose zimeshe ufite status zimeshe urumva ubwo akavuga kakaboro ndagashaka ushaka kugenda nambaye ka anya niko twebwe tubifata nka makeup abangu ndabizi ntuza no kubitahura mugabo abakobwa nuko tubeze ndabizi ko ari abahungu benshi bamaze maybe kuvana n'abakobwa kubera ko ibintu bibe kubera ko bamusambwe ati baby nkene makeup muri no weekend usanga ni 40000 kimedi turi mu bire 40 bare yo kuzura muha mukobwa ukasanga ni ibintu biza donc umengo ari kara ku dépense sivyo est-ce urashobora kubukeneye ivyo bintu byose ukabisaba umutipe mukundana canke nimba ari ivyo bintu biri hayi ndakure kumwishura bon ndiko maza mwese ngaho onye mwese aza gutangura mbega ikintu kingana amafaranga hayo onye ushobora gusaba mu make wa bon en fait ubuzima nagiye kubona ni adaptation ntushobora kwaka amahera umuntu uzi umufuko wiwe ukuntu umeze sivyo like urashobora gusanga ayo mahera bisanzwe ukuntu umuzi ari mu make wawe ugasanga ayo mahera ni menshi gose kuriwe kuko maybe ayarinze yaronka nayo guhavuga ati wana isasa ukwezi kosa ntuzusoye kundondera ukabare onye kumengo urabiza nachoka Franny Urachoka tugira amakuru ndayafise ndamaze kumva mu kibano reka simbomore urumva ugasanga umutipe aguhaya 40000 ko yikoko yavuga ati ayakweye ukwezi kose ntuzumbaze imbe yoguramwo iki imbe urimenya so rero niyo mpamvu ubanza kuraba kwanza ubuzima mubayemo haro nundi umubwiye 40000 akubwira ati cyo bebe ko ari make none nene agasakoshi ushaho kujanisha wenda wambaye Jean canke ikirato dyuma hama ndenze ko urumva rero simvuze ngo ni bibi kwa kumusheri wawe mahera canke simvuze ngo ni vyiza urumva cyo kuvuga bivana n'ubuzima mubayemo kandi non plus atayafise ça veut pas dire ko mucamuhebana ko atayaguhaye Ndabyo. Urukura vyumva curondera ivya make egaro makeup za 5000 ndabeshejeri haro makeup za 5000 ariko ngo bizimbutse niba bitese none ubwo nyene ufite niyo mpamvu nakubwiye ati uri adapta wiyagaza aho uhagaze ni nk'abanguza wamanga wakuga ngo ari materialiste jean urondera wewe abo ushobora kwa affording ja hariko kandi singomba ko umukobwa ari materialiste umukobwa none Franike ahantu hose uzogenda none ufise umugore umukobwa ni ishugwe urumva umukobwa ni ishugwe ikirugoma wahoza ni kintu uguma witwararika ufite nakantu nyine uguma urumva witaho umwanya ku mwanya muga bivanye n'uburyo office ati umukobwa w'ubwenge nubwo umuha 1000 francs ukavuga ati bebe nukure mu munsi kweri tugende dusangira akabiso 1000 francs ego ari umukobwa w'ubwenge arabona umuhungu afise uwariwe rero ivyo za garanti mire ngo vya makeup nibiki ivyo nta nico bitubwire ukuri yes bon abahungu babiri bose maze gusanga bafise ama skills bose
kandi cyo twinjiye mu experience yaragiye atandukanye no musi uri umugore uriki fasha kino kintu je ndi umugore w'umuntu uri umugore uri umugore muri make w'umuntu gashireko bon ego ushobora umugore mugabo arafakaye wa ako still uri umugore w'umuntu ndi umugore bon w'umuntu nigana ngabo uri umugore w'umuntu still ngaragiye ubwo baragiye umuntu ntabagihari donc uri umugore yes umaze igihe gitonya gashireko w'umuntu nibiki kumbanira kumukurako ntazi nivyo niciriyeho granibero umugore w'umuntu nakato urakurako nkande yes uri umugore w'umuntu kandi baramutse basanimiye no bite neza afetse menda yes ndagiye kubabona wabimegiye ukabereka kurangira umutwe uri kurangira nta uri gituma usanga basituma bagira nko kunyambaye no kumbe bashaka kugira ngo akwereke yuko ndi umugore w'umuntu just ubunyura umugore w'umuntu ariko ahaize amezi ashika kuri 5-6 nifto yes muri 6 mois wubatse navuga ko umaze gushinga urugo rwiwawe ndashaka ko dusangize kwanza experience y'urugo no musi kuri wewe hama canza kuri experience yo wundi muntu shaka uje kudufasha uje mu kibanza cy'umuntu yubatse muri kumwe yubatse ego murabitavye ko ndababwira basi wabitahuye wewe ndabitahuye okay mufasha ashatse kuvuga mbaje avuze ngo nje mu kibanza cy'ubuntu genre ukuntu basi experience ndimwo ndayibabwira hama nawe ucubabwira experience ndimwo oya wowe uraza kwisanisha wigirishe ayuko nanje nubazi yego zibe experience zibiri zidasa kuko ziratandukanye wewe ubirimwo jewe ariko ndafeza samba oya bon suppose ko nawe ubirimwo okay wubatse basi en fait uko uba wubatse bitandukanye nuko uyu yubatse nivyo wenda ndashaka kuba nubatse en couple okay Franik yariki natabye abantu ashatse kuvuga ati kubera je maybe umugabo wanje tari hafi mvuge experience fise umugabo wanje tari hafi ya wewe en fait uyunya bakoze vyose umugabo cari vraiment araki kege navuze ati ni na vraiment ibi biboruwe in semaine na kuenjoy experience you enjoy navyo nibi nyene kenje kamariage guys muge mugwa dukurikirana ibaze uragize ubugeni no munsi uragize byose no munsi après une semaine umugabo canke umugore aciye agenda urumva iyo ntuntu agenda he mu mahanga okay zurabishi kubera ko zuracingura ngomba kubanira ibipande pande urumva umengo ni wabibamo umengo agiye rugura hanze yes bo yagiye hanze yaruriye indege kandi igenda hafi imisi ibiri yaragiye umengo yarampevye aratoka borogo andi nawe umengo yarapfuye bro vuga ko ari mu diaspora man kweri diaspora umubica niko nakubaniya vraiment nisame yes ibaze kubana donc kugira ubugeni n'umuhungu n'umukobwa canke umukobwa hama après une semaine canke 2 semaines acha yurira indege akagenda mu mahanga umve d'abord hari utuntu dufashe experience office no musi d'abord mukimara kugira bijya bintu byiza BBB abantu baryoherwa wow ari ukaburi sûr ko après une semaine 2 semaines petit pacha yurira indege bon à vrai dire yavuze na Franik avuga na bibiri jewe ndagize prédot ndagira dot ndagira na état civil ikitarakorwa ni mariage donc kiringa aho ikanda guciremo ego ndabize état civil ni vrai mariage basi ndakora mariage amaseremoni yarabaye man uza kweri kutaje cyo mwanyuma okay rumva apara amaseremoni genre mariage religieuse ni tarab ouais mu rusengero disons sinon mariage civil yarabaye du coup rero experience yaririye jewe abantu benshi banzi ku ma YouTube fait je ibintu byanje byose biri different iby'abandi bantu sinzi jewe ama ceremony kuri jewe nayibona nyene ko genre nindi ntambwe nyene habaye ariko sino jewe bivanye n'imyaka twakundanye n'umutipe
wamengo nyene like deja genre ariko yakuntu ukundana n'umuntu kubyo wumva ko deja uri sûr et certain yuko ari umuzobana ari we azomugabo wawe kumugikundana uravyumvamo kuburyo n'igihe cyose mumaranye wumva ko vraiment aha je kungendana n'umugabo wanje urumva nta yindi future de différent ihari à part ibintu ko ndumva mu bwenge genre kuya kuntu ugendana n'umuntu kumva ko murakundana vy'ukuri urumva ntibizohinduka rero amaseremoni nyene nabonye ko nta kirenze tu mugabo navyo nyene vyari vyiza experience rero nabikuyemwo antuka biraryoshe kwitwa umugore w'umuntu gusumba kumva ngo uri copine urumva ndaryoshe cyane iyo mpamvu yaguma mbanira agaca akavuga nabi akavuga neza ya gusa jewe rero abantu benshi bambaza ngo mu rugo nyene vyose ndabimenye ukuntu bimeze exactement kubera ko ntitwabanye ngo tubane none ndakubaze nk'ubunya umuzipe uvuga ati ngo murabanye ngo iminsi 2 canke 3 ucuvuga ko mubanye nyene ngo murabanye nk'umugore n'umugabo quand même nta expérience d'endo aho nta expérience ihaba mubana inyuma ya mariage just kuba ngo twarabanye ngo tubane nyene ngo mu nzu ngo asike mu nzu oya ivyo twaravyumviriye mugabo we aravuga ko nibanye c'est pas prudent genre mu nzu kansiga mu nzu DJ nyene c'est pas prudent ashanye navuga ati kan hakuno gumuba muhiri wanyu and then mama shanka abavyeyi banje avuga ati it's okay deja abavyeyi banje nibyo bashaka urumva donc ubu rero mba muhira ni wamvuga ati experience je nta ndende nyinshi gose nokubwira gusa tubiraryoshe kwitwa umugore w'umuntu okay ako kugishinwa en fait sinumva biraryoshe nubwo je mba muhira papa wanje aramenya ati man ifite umugore w'umuntu mama wanje arandaba treating like nk'abandi bana you know nk'abandi bana kuko umva nka kwa kundi avuga ati atwara ari inkwano asha anya afite umuntu w'abandi urumva ku buryo nubwo nshaka gusohoka inde iryo reka abanye nashaka gusohoka ariko tukadabwira impamvu rero ko umugore w'umuntu yosha genre nk'ubu ushaka gusohoka imbere ko nsabura ubusha abavyeyi ndarusaba umugabo uko nuvyo bintu wow genre ubanza urimo wanza kurusaba umugabo ati bebe nshaka gusohokana aha turi kumwe n'aba ariko sasa ashura samba takurahi usore kumwe nande okay genda wambaye gute mumara mwanywa na gute urumva nyene ako karaja n'abantu bari a distance ushobora gushikira no Narakwita amasaha 6 kuri telefone 8 non je suis pas dispo moi donc j'étais pas dispo j'ai pas vécu ça kabisa si bose babaho ubuzima à distance bavuga ati je uragiye baye ego birahari vraiment mugabo jewe ibaze urene twa tuzungu barahari abantu nyene bameze gutyo Shina babyeje ibintu vyanje mani bitandukanye n'ivy'abandi bantu ndi bizarre I don't know non c'est ton histoire tumaranye 9 ans turi muri relation and ntarabivamwo ntariyumvira ku nguti none baba muri mu biki wamukundana none ujya erega nimutangura muvuga ati urumva rero sasa ngo tugiye kumara imyaka 9 cyangwa ngo tugiye kumara imyaka 4 urumva ivyo nyasi byo biba bihari mwiga murakundana avec le temps musanganye n'igihe cagiye nk'ubu deja jewe ukuntu ndabibona umengo nta myaka 9 iri mu mais pourtant c'est le cas bivanye n'ukuntu genre mukundana n'ibiki ufite biguma biryoha muguma usaga umwaka waheze okay ngoma mukundana imyaka kabiri imyaka 2 3 genre saga nimba ndabwira ati uvyukura bambaza ngo muri mu biki numenya n'ukuntu imyaka iragenda ukundana n'umuhungu ukundana n'umukobwa biraba hari umuntu akadukurikirana atarigira amara amezi 5 ari kumwe n'umuhungu sorry for you urumva atarigira amara 5 mois ari kumwe n'umukobwa cyangwa ari kumwe n'umuhungu
Kusanga uyu barakundanye bice bihera. Barakundanye bice bihera. Ariko muri neva hari byinshi umukobwa yihanganira, hari byinshi umuhungu yihanganira. Hari ubuzima bwinshi bw'umburimo abanyemwo. Ubwo twabanyemwo bwose ivyo byagenze byose nta infidelity yabaye. Nta na break up yabaye. Migeze muhebana na rimwe. Nta n'umusore nta na injo. Aho nafite urukundo rutese. Urarenze mai. Fo. Sino nyene muraca mu bintu byinshi bitandukanye mugabo ivyo bintu bibiri vraiment je peux l'avouer. Ntivyigeze biba. C'est beau biraryoshe gose. Bon ndabizi ko ngahana biraryoshe ariko urantukaga imyaka 9. Bon basi ikintu cyo kindore basi kubura basi kubera ko nigeze mutandukana muri hangana. Byari biryoshe cyane. Mutipe nigeze niyumva no gucamo. Wapi abantu benshi batangura kuvuga urabizi wewe najega n'ivyo ngomba mvuga urabizi wewe babire uratuzi wewe neva mubiro nga mu gisagara naho nyene abahungu bose ko adukurikirana ibanga murarizi bababwire Franiki je bingira ngo ni interview ngire ya gatanu ngize ndavuga ibintu bya neva ushaka kumenya ukuntu byagenze byose nukuri muzirondere muraza kuzironka nta bintu byinshi bisa next week uyu munsi kuko ibyabaye byarabaye narabivuze vraiment narabivuze ukuntu byagenze ndumva sino bisubiramo na bon en fait nika iri exceptionnel kumva yuko umuntu bakunda imyaka 9 ntitwigize do breaking up ntitwigize duhebana ntitwigeze so sinigeze ndamufata yanciyemwo ntigeze afata namuciyemwo tukubaje no ngaha mu gisagara cya Bujumbura no mushobora gucara canke gushobora kuja muri ville ku kazi nahandi agiye atandukanye ukaja muri Paris ugahura n'umukobwa tumara kavuga ati vraiment hein donc ukipfuza undi mugiye membe ugasanga babindi nibaza ko abajone benshi biragoye kuzosanga abantu bakundanye imyaka 9 kandi ofete naguciriyemo ntimukundana ha mu utegura ati urumva ngo hari gihe ngo nzomucamo canke ati ewanda rero nditeze kutazomucamo mwe mutangura mvuga ati okay ndafise umukopine ndafise umukopa sivyo ukuntu mugenda muri genzanya nivyo ki describinga umwongo umwe wonzi inyoni umwongo umwe wonzi inyoni umwonga umwe wonzi inyoni okay Laura tutanze gatoya. Nanje mampinduka mu journaliste. Frani. Yo ya hawe navyumvise oya umviriza nela. En fait nabatumiye kugira ngo ndababaze je muzombaza mu nyuma no antumira sivyo kwishenera. None kuvyibushe utonze. Jewe bisigura ko uricira nahandi. Oya en fait nikumvuga kuba jeune biragoye kuba jeune ba ku muntu basi batarubakana okay yes ku bantu batarubakana biragoye kuko deja ntuburi sur nawe ntuburi sur no mwigeme ntuburi sur no mukobwa ko ari kumwe na wowe ko ari wowe muri kumwe mugabe nyuma y'ivyo byose ibintu vyakomeje kandi bigenda neza ariko rero uzi yuko umukobwa umuhungu mukundana buca agenda mumaze ukwezi muzibaho nkuko tusanzwe tubimenyereye yo bubatse ubuze ati wow tuma turyoherwe nimba ari ukwezi bakunda kuvuga ukwezi lune de miel ukwezi kwa buki mukaja Zanzibar nkunda ziko mwari kuja nka Zanzibar canke Dubai canke handi canke mukaja ruguru donc abantu bagiye abantu bafise swingi zitandukanye abayumva ashaka kuja ahantu bagiye atandukanye uba wumva ati nkuko tusanzwe tubimenyera mu cyo kirundi muca muryoherwa na ukwezi mu gikubuzima bumeze neza imiryango izoza kuba visita ize kubatemberera muri we uzi yuko agomba cagenda warufite ikihe gicapo vyoroshe je ndababwira ko nk'ibimenya abanye ko ronse visa namaze igenda ko darira namaze igenda muri stress namaze igihe uva akana kakagwaye deception ngo deception kari kagwaye depression yo orugwaye deception yo orugwaye depression akomugwa byose mu biga byose ni binini byose none umuntu yakudesevye oya reception umuntu yagudesevye donc wababaye mu mutima oya kudesevra kubera ko bayakoze ikintu kibi mugabo urumva ntaba yakoze ikintu ama depression ubwire depression depression agira iba ni depression Frani kandi jewe nukuri juzireka kumara maza nukuri aneje ko tuba chance turakosoye nawe tubandane n'indi kose okay nari ngwa depression
ako kantu gakuye ndakaguye wari wadeprimye ndakumva kuba kuba kari paratabwa ndeprimye sha ndeprimye wewe okay okay nanakoye depression ndababara nyine umva bazi umuntu mwahora mwirigwana umuntu atani imisibiri yahera mutari kumwe mutabona genre muticaranye ufite ni nko best friend wanje nje naye mfite n'abagenzi baki b'abakobwa banashima canke b'abahungu kuko kenone umwanya ntaho nabaha urumva kenshi nabandi kumwe nabo nta misibiri yahera tutabonanye kenshi twaba turi kumwe ibintu byose twarabisangira urumva uvyumve ngo kuri twaramana umwanya munini ya cyane so ibazira umuntu nkuwe mwamana igihe kirekire and then après ukazabomba ngo magenzi genre muyumvira none ko abagenzi bose nabataye gashamwe asura kubiyegereza ndababwira iki urumva nyene byari bigoye en plus uvuga ati twagoma tugiye mariage twagiye tubeho nyene tuvuge ati final ubu turabana mu nzu nzuke ndamubona genre ndamutekera icayi genre ndamubaze bebe wavyutse neza nsagute mvyutse mu gitondo yo nyene urumva yari kacho kibona yari bwakibona arabingene wo wavyivye mu sura urumva navyivye mu sura canke ibikonda canke ngone urumva utuntu nyene nk'utwo nyajima utwo twose nyene nenda dushuhiye urumva pakora haye nyaro yakula narubaka okay anyways nacho okay byiza bimbere okay none kwiremesha bisabiki none vraiment umuntu agiye jewe namye niremesha kuva kera kandi heureusement Imana ihabwa icubahiro ibintu byose niremesheje byose byarakunze au fait ahantu hose hari espoir hari avenir so rero ivyo byose jewe vraiment naenda bishohiye mugarumva ko numva ko nitwagira izo manza zose azomara imisi mikende nacagenda so byari bigoye kwakira je narumva no kuri aeroport kwanza afite abantu bose babitetse ko nza kurira nsare byo urumva tellement que twarakundana na entourage yacu bavuga ati umva abo baranavukana sikukundana gusa baravukana urumva bari bitetse ko nza kurira kuri aeroport nibwe naje numye namba y'amafilme ngomba kurira guturika mugabo nkiyakiriye cyo nyine ko ndikawusha kugira ntibagire urumva mugabo numva karira karaje ngacengena nk'inyuma y'imodoka nkihanagura nshagaruka man bose bagambira ngo rira ngushaka nshaba yose ndize kubugara ewa nitaje ijoro rya mbere uzi ko yagiye iryo shaka kumenya usinirira ishapa you have to be romantic kugira abone ubyobwa niko vyamugendekeye oya gusa nyene umve ko naradeprimye tu yes ijoro rya mbere please ribemwe ndabibemuraga none kubanka kurira none satani katika jina la Yesu ujadire kuri kamera ararikemera abantu ngaba dafise pitié man nkakora ndabanga ararize bayiraba nk'amaso yonyene yo ararize jewe yo abunumye najeje urumva gusa ijoro rya mbere man nararize vraiment ndikuka ko ntanafunguye ndikuka ko umva byari biri fort narumva ko ntazusura guhema OK c'est bizarre je sais que vous allez me trouver bizarre mais c'est le cas narumva ko ntazusura guhema ndagukubita ikintu bagize umwaro disi urumva namba nyene ko tabandi bantu nyene bagenzi uri borahema merci de me demander gusa ariko ikintu nagiye kuhamarka mu buzima experience ikomeye ubuzima nagiye gukuramo nta situation nimwe mu buzima ushobora gucamwo ntuyimenyere kuko ndakunda ijambo ry'Imana iyo rivuze ati nishobora kuduha ibintu udashobora kwihanganira ku resista so ndashima Imana ubu nyene ndatuje meze neza narakomeye byagenze neza nabonye nabandi byarabafashije byabagize yaratanze lesson bari bazi vraiment bari babitswe ntazosura kuba nanje nenda bitswe ntazosura kuba ntamubona so mugabo bunye ni bon ndamukumbuye nje hanaguza amadolari It's okay, je vais t'attendre. Wow. Ni bon, urashaka kubura gumayo ni bon. It's okay.
en fait ni byiza kugira umumeke mu diaspora biratesa biraryoshe ariko se bahungu bose batanga amafaranga yes si bose batanga amahera ba diaspora bose mudukurikira murabizi mwese mutanga amahera murabizi bace bagaruka nyuma batayatanga hari aba diaspora batanga amahera no musena umwe na $50 vraiment ngo ndakenye kumbuka penye tuko penye uko vraiment vuga ati nako uracoresha kwaje kuba diaspora uraje ukwezi basi kuri basi turi kumwe basi ko diaspora lakini ubu yanaguza amadolari ngandi siko $1 ubuze nira mbabarira kandi umbabarire ndeke ibata $1 ba $1 gusa guys kandi ngoma mvuga nyuma campeze ama relation à distance ntabwo yoroshe na gatoyi aragoye wanashima cyane gose kandi nako haje abantu bose bayeho relation à distance on va assurer ama tuzobibamwo neza bizogenda neza ndakunda ama fin heureuse bizogenda neza guys tutuze umutima gusa ariko anatanda tujya amadolari kana amadolari yagakazaniye nela guys nukuri musubscribing kuri ruzeje yaje kwanza kuri channel yaje yitwa ORNELLA Kimana ndaba ama vlog turatera ama story you know isikana abanye abantu bakunda ama vlog yawe barakwankuhaje benshi nandi ndakunda vlog zone nta nimwe ntaraba c'est vrai gira ndakubwire zose okay nacho yes tuje kuri marmar dusoza n'iganiro cyacu no musi uri makeup artist no musi turi mu gihugu kirimo aba makeup artist benshi bakandi babizi ndi benshi kandi babizi uheza ukaba wewe genre ahagaze gute mu gihe donc ntucike intege kumbe ntuburi biraka kumbure abantu benshi baraguca intege kumbure we nakano wasiganiza gusumba kamwe ngaho abantu baza gucika intege uheza ukabana navyo gute kiraho negetse kwandi mi sala kako je mva ndakunda ma experience ahantu hato hanini hari moya hari umuntu yashize ijwi hejuru quand même I was makeup artist alone right nari jenye naho hantu acavuga ngo ndamuzi asiga nabi abwira wewe donc en plus de cela yarananzi je sais que n'ubu vuba ouais genre on s'est dit gauche et pas même 2 ans oui j'avoue sinani c'est tashiniye nukuri là vraiment David mugabo le fait que bivugira hejuru le fait que tu rabaisses vraiment vraiment ça m'a choqué nukuri natashe mbabaye nuvume ngo ndamahera naciriye n'ivyo abantu niho hantu hambe nagize courage yukurondera hasi no hejuru kubimenya peut-être nufise umuntu akwigisha peut-être warasavye abantu bakwigisha bagusama mahera just don't wait les comment dire don't wait kumva yuko il y a des opportunités créer les opportunités wow pas la peine yuko par exemple nka kimnana kwigisha ni vyiza mugabo harya gusaba ubushobozi canke amahera udashoboye kuronka kandi babikwiriye nawe ko gusaba amahera kubera ko nayo nakazi normal nakazi mugabo pour ce moment urashobora gusanga ndabikunda mana yanje mugabo j'ai pas les moyens kandi gisigura ko Imana itazokwitiriza parce que t'as pas les moyens non l'argent c'est pas urakijumizamo ndakijejwe fait quoi kuboro umengura ndakunda style ndabizi barakunda kuvuga abeshi bakunda kubivuga en fait umengura umuserman ndi nyira yo ndafunze uri nyira yidi umfite ko biganza ndisarije ndavyemeye bon ariko face umengo nayo muserman ukuntu kuntu itandiriye ngiye kuntu itandiriye ngiye utururi ngino giba vyose umengo nakura vyo kunyumengo umuserman hejuru singa y'amarori hejuru asigata bon uyerenze ngo vyo maso yes bon waramse abantu bashobora guca intege nk'uwo muntu deja guca intege muri ico kibanza cyari gihe cyo gucika intege ariko nansiko cyo gihe cyufatira naco kugira ngo ushobore gukomera uno munsi dufite aba makeup artist benshi mbega uno munsi kugira ngo umuntu ashobore kukuronka no munsi kugira ngo umuntu ashobore kuronka marmar makeup artist marmar beauty glam ou bien makeup pardon yes yo kuronka gute kugira ngo avuge ati ko vraiment ngino wasize nera nta mwigeme numwe nta mukobwa numwe atokwifuza ko bamusiga nko kubona guys ntabacirije
narigeze gusigwa na makeup na ntuze na peace makeup muri dote yanje nahise neza cyane ariko akinsiga direct nashavuga ati yes yitushe kumenya ndaheze kwa peace tellement peace yaransize neza ku buryo numva ko n'ubwa mbere nsa neza donc ubundi yes deja ndabihoma kandi abinsita numusa neza donc ubwa kabiri asa neza muri makeup ubwa kabiri yes bon asa neza aratesa mwigeme wewe uri kudukurikirana ushaka gusa neza ukeneye kwisiga mu maso ukeneye gutesa ukeneye yuko mu meko hakubona havuga ati wa kujya usanga akara bafite gute ibi aramira mitwa yego ariko afite indimi avuga ati vraiment afite indimi mugabo canke umunwa bon ururimi rwashaka kwa rufite anyways yes kuburyo akubona akavuga ati wow umukobwa dukundana asa neza kandi birati habatipe nubwo nako ndivugisha zaragukoze ndaguye ndagarutse vraiment wabonye umukobwa bimana ami vraiment nimona kasema siwezi kwacha yes rero bo nibushaka gusa neza ni Marmar Beauty aragusiga mu kacuba ka beautiful kacuba ka beauty beauty ikirimi situwaju vraiment tuvuga uko tuvyumva vyose birasanzwe yes umuntu ashaka gukuronka telefone kuri Instagram ni gute ni Instagram ni Marmar Beauty Glam numero bashaka kuyishira hasi yes donc pour la domicile je sais pas l'endroit yes nshabwa nashinda kubaze nyine donc umuntu musanga hari aho uri hose kuri 25 bar gusa ucuriha déplacement iyo ni make-up gusa sinon ucuriha déplacement sinari kuri hafi Franike chikora ku muntu we yumvise amahera menshi ako ushaka kuba near for me really ushaka kuba hafi pas la peine kunda gusaba déplacement uba ngaha nyine muri centre ville non mu Ngagara ok bon wa mu Ngagara umuntu agwamagara mu Kamenge ari mu Gihosha quand même urumva karaka déplacer kajako yes bon umuntu wese ashaka gusa neza siniba urakalkula imoto et urakalkula bramsini ati bon kuva mu Ngagara kumutakura ni 1500 3000 voilà quand même kiba kiri clair bon ico kiba cyumvikana yes rero bon ushaka gusa neza ushaka kwisiga nkanela ugatesa for sure uwo muhungu nimba ushaka yuko tule weekend ubona umukobwa wacanka umugore wawe asa neza murundi Marmar agusige neza yes no hari makeup nziza uzovuga ati nabumengo ni navako donc ni nivako quand même ijoro rirahera umunsi ugahera utese abantu rero bakobwa re mu gofera bashaka gukora imanza zibiri mu bintu bimwe kandi rero mushaka ari ibintu vya garanti muraze kwirongeraho gahanye kwa Marmar kandi bashimiye cyane gose merci beaucoup Nela oui ndashaka kuza ku visite kwata mugabo wawe yes ngiriye ko ndabigusaba imbere ya kamera ndakwiye visite wabyo twavuga urabizi en fait twaganiriye bon en fait nafise ibintu byinshi tuzahoganira na Nela mugabo kubera ko mwanya kandi kubera ko twako turaganira kuvya makeup artist nibaze ko twanasoma kwiyagura gutyo kuganira ibintu deep ndashaka kutuganira rero vyimbitse n'abakunzi ba Magic bakubona bavuga ati wow bwa bundi kuno twasumura azori ibintu bitesa biryoshe tuzivuganira navyo ndakwemere tuzivuganira nje nawe yes merci beaucoup gusa igana tuzokora kandi mu misi ya vuba na ORNELLA tuzobara ikiganiro ciza muzokibona igitesa tuzokora ndiko ndabitegura muzogirwa na mwebwe asante sana Nela okay merci beaucoup Mungu akubariki sana merci nami yes bon parce que tuzigano ciza abize myize abari amour à distance myize mwihangane nimbura umuhungu ari wori mu Burundi umukobwa ari buraya tongaho biroroshe umukobwa ari kurungikira amahera enjoy uri ngaha mu gihugu gusa nimba ari umukobwa ari ngaha mu Burundi umukobwa arabutekereze umurindira umutipe mukundana n'ubyo babitesa mwihanganiranire byose biratesama kandi notez bien mu kirundi nimenya neza ushaka gusa neza ni Marmar Beauty Glam kuri Instagram utese vraiment abafise imanza tous les weekend nukuri ntimudubure asante sana mari bazage cyane gose mwibugira subscribe like na share usabize kino ganiro du début à la fin asante